Iyo bavuze ibyo gucandaga kenshi tuca twumva ko ari igikorwa cerekeye abana bato gusa, ariko burya n'abantu bakuze baracandagwa. Aha turavuga abavyeyi bibugenze n'abandi bataraheza urucanco. Tubiganirirwa n'umuyobozi w'igisata kijejwe ibyo gucandaga kiri mu kigo c'ibitaro bikuru byo mu Kamenge vyitiriwe Umwami Khaled. Ni mu kiganiro yagiranye na Pam Channel TV ifatanije n'umugambi ujejwe ibyo gucandaga mu Burundi PEF. Sabana gusa bacandagwa n'abantu bakuze baracandagwa. Abantu bakuze bararonka urucanco rwa Covid, abagomba gufata ingendo bararonka urucanco rwa fièvre jaune. Haro n'abamama bibugenze, abakenyezi bibugenze nabo nyene bararonka incanco. Muri gwa rukurikirane rw'ibiganiro turiko turakorana na PEF ngo duhimiriza bene gihugu guhurumbira umugambi wo gucandaga, uyu muyobozi yaratubwiye incanco baronse umuvyeyi yibungenze n'urutonde azironkamwo. Umukenyezi yibungenze araronka urucanco rukingira rudadaza ariyo tetanus mu Gifaransa, araronka n'urucanco rukingira diphtérie ariyo ibigoga mu Kirundi. Mu kuzironka rero akitwitura kiza gupimisha imbanyi rya mbere araronka turamuha urucanco rwa mbere. Uwo mwanya natwiye akitwitura iyo atana n'umwe bwigera aronka, turamuha urucanco rwa mbere. Hanyuma twaje tumuha isango azogaruka inyuma y'ukwezi. Agarutse inyuma y'ukwezi turamuha iyindi sango azogaruka inyuma y'amezi 6 kugira aronke urucanco rugira gatatu. Urwa kane aragaruka inyuma y'umwaka, aho urumva baramaze kwibaruka. Turamuha kandi n'isango kugira kwize incanco 5 zitegerezwa kuronka umukenyezi yibungenze. Tumuha isango kandi y'umwaka, hagati y'umwaka n'imyaka 3. Aho rero urumva bakwije incanco 5 umukenyezi aronka yibungenze. Konsi Kwizera akaba yaranadusiguriye uko bavyifatamwo igihe hari umuvyeyi aciriye incanco hagati. Yaboneyeho n'akaryo ko kwibutsa abavyeyi bibugenze akamaro ko kuronka izo ncanco bateguriwe. Turazi yuko hari abakenyezi badakurikiza isango tuba twabahaye bivanye nuko rujya rwa mbere turubaha akidushikira, rwa kabiri tukarumuha ukwezi, rwa gatatu tukarumuha amezi 6. Rero n'ubwo rwa gatatu kenshi abakenyezi bagaruka baribarutse. Kenshi yari abakenyezi baca bibagira canke ntibakurikiza iyo sango bakadoza kugaruka mu nyuma. Rero aho tubategera kugira tubahe urundi rucanco rukurikira iyo batagarutse, tutirindira bakaza bibungenze iyindi mbanyi igira kabiri canke ikurikira iyo bari bibungenze. Iyo agarutse rero turamusaba agakaye tukaca tubibona yuko hari incanco yoba yarasinje, yoba yaribagiye kuza. Rero tubandanirizaho kugira ngo tumubandanirize akwize zirya ncanco 5. Konsi Kwizera akaba yaranadusiguriye uko bavyifatamwo igihe hari umuvyeyi aciriye incanco hagati. Yaboneyeho n'akaryo ko kwibutsa abavyeyi bibugenze akamaro ko kuronka izo ncanco bateguriwe. Akamaro ku muvyeyi yibungenze aronse izo ncanco canke ku mwana bituma umukenyezi bamukingira iyo ngwara nyene rudadaza hamwe n'iyo ngwara y'ibigoga. Aha turazi yuko izo ngwara zose zibangamira abakenyezi bibungenze kandi bigatuma n'umwana agira amagara meza. Turafise abaremesha kiyago dukorana. Iyo tumaze kubona yuko hari umuvyeyi tuba twarahaye isango ntagaruke, turaheza tuba dufise ico no kwita umwidondoro wiwe. Turaheza tukaraba mu gitabo uko kwezi tukabona abantu bari kuza kuronka urwo rucandago. Tumaze kubona ko hariho abasivye turagira umwidondoro ukwiye. Tuba dusoremesha kiyago bahurikiye mu makatiye babamwo, ca tubaha umwidondoro we wose ukwiye, bakaza kuba turonderera bagaheza bakamwibutsa ko hari urucanco yategerezwa kuza kugira kuronka kw'ivuriro ariko atagarutse. Ivyo navyo tubikora iyo haciye twamuhaye nk'isango y'ukwezi hakaca indwi 2 ataragaruka ku iyo sango, niho ca twandika ku gapapuro kanditseko ubutumwa bwo kw'ivuriro kanaka tuba duhurikiyemwo, tukaca tukamuha kugira ngo
amurondere niwe nyene acamuherekeza gushika kw'ivuriro agaheza akaronka urwo rucanco. Umuyobozi w'igisata kijejwe gucandaga kiri mu kigo c'ibitaro bikuru vyo mu Kamenge vyitiriwe umwami Khaled yasozera ikiganiro twagiranye atera akama abavyeyi bibarukira muhira batigeze baronka incanjo zibakingira indwara ya rudadaza n'indwara y'ibigoga ko bovavanura n'iyo ngendo mbi ishobora gutuma amagara yabo n'ay'ibibondo byabo ahungabana. Abavyeyi bibarukira muhira batigeze baronka rucanco co nobahanura yuko kuja kwa muganga nivyo vyiza, kubera iyo wibarukiye muhira niho hacavamo kwandura izo ngwara twagiye turavuga, kubera yuko ubu baranatworohereje, hariho n'ubuhinga bwa none ushobora gutelefona ko ambulance igarutse habaniha iyo wagize nk'ikibazo bakaza kugutora vyoroshe. Rero numva ni vyiza yuko umumama wese yibungenze yokwitura ivuriro iryo ari ryo ryose, yaba rya prive canke rya leta rimwegereye, kuko izo ncandago hose zirahari kugira ngo umumama aronke izo ncandago kandi bazironka ku buntu, nta mahera bisaba. Numva notera intege abamama bose, abakenyezi bose baba bibungenze kuja kwa muganga kugira ngo baronke izo ncandago zikingira indwara ya rudadaza n'indwara y'ibigoga, kuko turazi yuko zibangamira abakenyezi bibungenze ndetse n'amagara y'umwana. Murakoze.